biragaragara yuko muri politike y'umubano n'ibindi bihugu hariho udutosi twishi cyane kandi si ukuvuga ngo bihereye muri CAC bazi nabivuze la fois passée u Rwanda rwarigeze gutata n'Ubuganda bamara imyaka 3 imipaka yugaye bukeye kabiri batata na Tanzania Kikwete ishavu rigabanuka yarageze ahantu avuga ati dukozanyeko mu nyuma Burundi imipaka iruga kuri inkuru nziza byaza ko bumvikana mu nyuma Kongo mu karere hose uzusubizemo amajwi y'ujya General Kabarebe araho yavuze ati u Rwanda karere kose warakayogoje nta hantu na hamwe twaba tukija ngo badatwakira uravyumva yavyivugiye kuvuga yuko uciye wivumbura kubera bavuze bati ibi ntibikunda kubera hari ikintu kitagenda neza kuri wewe ivyo uvuze bati bavuga yuko ngo ni Kongo no Burundi baba bagiye muri CAC kuvuga ati Rwanda derugent CAC wabivuze nawe nyene ivyo ibihugu 11 none ibihugu 11 byose 10 byoje inama yo kuba kontra igihugu kimwe kubera koshwa n'ibihugu hari ingingo zifatwa rimwe na rimwe ukabona yuko baticaye ngo baziyumvire ko neza ku ngaruka zaza mu minsi heza urabona batase no bubiriki sivyo baca bafata ambasade y'ubiriki yose barugara sivyo bafata ishuri Ecole Belge bayugara batize abo bana b'u Rwanda bariko barahiga kuko ntihiga babiriki muri Ecole Belge y'u Rwanda higa babiriki inkuko za Ecole Française ziga Burundi higa abana b'Abanyarwanda washaka babakire bifise kandi ishuri rimeze neza ubu cyufatira ati ndugaye abo bana ko wugaye baja kwiga programme yabo izokibandaniza he nivyo byo ni nkabyo byo kugara amashenge uti ndugaye amashenge 9,000 utize abo bayoboke bose baje muri amashenge bajahi turakagaruka aho niwe byo kwa Julienne kuvuga ati yakoze ikintu urabona yabaye populaire ibintu yabaye bugesera yujuje n'imari arena nini yantumbaze none tusomye dusanze hari ibintu atakoze neza yizuna amategeko tugaye uravyumva tiyumviriye bijya bihumbi 10 byari nyuma yiwe kutize iyo bica bijya yego none izo ngingo rero ziko zirafatwa ugiye kuraba ibya CAC byo waruvuze u Rwanda rukwiye kuja inyuma rugasora rukicara kisuzo rukaja mu ciro rukiraba neza aba bantu ariko baduhoye iki ni hehe tuteko turatunganya ibintu neza none woja kuyobora ivyo bihugu byose harimwe n'igihugu ca Kongo kivuga yuko wagize agression ukacinjiramwo uriko uragitera hanyuma hari igihugu kindi imbibe zugaye kubera umubano mubi none boreka kuvuga bati uyu muntu twebwe muramuraba neza Kongo n'u Burundi bavuze ngo ntituje muri CAC ahubwo rero nimba atacu bari kwiyagiriza bari kugumamwe bakarugofera ariyo bari bakagofera burya n'ubundi ntabana higwana uri nyuma bakagofera ariyo bari bakavuga ati muraturenganije yego ntituburonse ikiringo sivyo muga twe tugumyemo n'imiburi nimba muzotuvunjira tugatwara bibiri ntabyo nzi muga reka tuguma duprove no arasuri bra ingene twe turenganije nivyo muri ko muratwagiriza tubibereke ko muri ko mukoresha rero kwivumbura rero ni ngingo yo kwiyotsa no kwiyotsa icyaha ubwo se gushaka kwereka abaturage cyangwa abanyagihugu ko bo bari mukuri ahubwo abarongozi ba CAC cyangwa se bari muri CAC ariko barashaka kubarenganya bakoze cyane apotre kumbure reka nambuke kwiyose je tugende tuyive ko nyene ahubwo tugaruke nyene ku Rwanda mu Rwanda muri statement zaraye zisohotse naho twari muri weekend hasohotse statement zivuga yuko Rwanda ruvuye muri communauté économique ACEAS CAC barayivuyemwo igizwe n'ibihugu 11 yabayeho mu 1980 mu kwezi kwa 4 2007 u Rwanda rwigeze kuvamo rurongera rwasubiramo ariko ubu naho ngicatumye bavamwo Rwanda ngo rwagambaniwe n'abarundi na Kongo aba bantu none ko numva n'ubundi kandi bavuga bati ntidushobora kwihanganira bino bintu biragoye kubera avuga ngo uhenye ku murango abonwa na benshi
yiyereka benshi ubuhenye ku murango ku manywa mwica ku mutaha ibyo ni ibintu bisanzwe kandi umuntu ashobora kuba yari yiteze ko bishobora kuba biragaragara yuko muri politike y'umubano n'ibindi bihugu hariho udutosi twinshi cyane kandi si ukuvuga ngo bihereye muri CAC bazi nabivuze na fois passé u Rwanda rwarigeze gutata n'Ubuganda bamara imyaka 3 imipaka yugaye bukeye kabiri batata na Tanzania Kikwete ishavu rigabanuka yarageze ahantu avuga ati dukozanye ko mu nyuma Burundi imipaka iruga kuri inkuru nziza byaza ko bumvikana mu nyuma Kongo donc mu karere hose uzusubizemo amajwi y'ujya General Kabarebe haraho yavuze ati u Rwanda karere kose warakayogoje nta hantu na hamwe twoba tukija ngo badatwakira uravyumva yavyivugiye yindi mvugo umubano w'ibihugu nabo ushobora kuba kuragorana ku bintu biba bivuye kuri bo nyene haba iki naco kuvuga yuko uciye wivumbura kubera bavuze bati ibi ntibikunda kubera hari ikintu kitagenda neza kuri wewe ivyo uvuze bati bavuga yuko ngo ni Kongo no Burundi baba bagiye muri CAC kuvuga ati u Rwanda nterujemo yego CAC wabivuze nawe nyene ivuze ibihugu 11 none ibihugu 11 byose 10 byoje inama yo kuba kontra igihugu kimwe kubera koshwa n'ibihugu bibiri yego bavuga yuko sivyo bavuga yuko ubwo n'urupfu n'imfande Olivier Nduhungireho navyo namwumvirije kuko baranyarukije guca bivuga n'uwitwa Evode nabonye bacu bagira Evode ni Sengimana benshi bariko barabivuga barashaka no kuri aya ma platform yanyu ntuze ya social media mugabo ugiye kubiraba umuntu abantu bose umwe wese arakwidogeye kavuga ati je mbaniye nabi ushitsa hana nawe ubundi aridoze je nakambaniye nabi bose basanze uri mubanyi mubi none ikosa ni wowe usigaye wenyene canke mubi nabo we bavuze kuri mubi no guhita ugasubira inyuma ukisuzuma kubera iki ata muntu numwe muri ko murabana neza muri kino gihe ibibazo biri kibazo kiba kiri kuri wewe mu kibazo kiba kiri kuri wewe si cyo 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 kuvuga gufata ingingo hari ingingo zifatwa rimwe na rimwe ukabona yuko baticaye ngo baziyumvire ko neza ku ngaruka zaza mu minsi heza urabona batase no bubiriki sivyo baca bafata ambasade y'ububirigi yose barugara sivyo bafata ishuri Ecole Belge barayugara bayugara batize abo bana b'u Rwanda bariko barahiga kuko ntihiga babiriki oya muri Ecole Belge y'u Rwanda higa babiriki inko za Ecole Française ziga mu Burundi higa abana b'abanyarwanda washaka babakire bifise kandi ishuri rimeze neza ubu cyufatira ati ndugaye abo bana ko wugaye baja kwiga programme yabo izokibananiza he nivyo byo ni nkabyo byo kugara amashenge uti ndugaye amashenge 9,000 utize abo bayoboke bose baje muri amashenge bajahi turakagaruka aho niwe byo kwa Julienne kuvuga ati yakoze ikintu urabona yabaye populaire ibintu yabaye bugesera yujuje n'imari arena nini yantumbaze none tusomye dusanze hari ibintu atakoze neza yizuna amategeko tugaye urabyo tiyumviriye bijya bihumbi 10 byari nyuma yiwe kutize iyo bica bijya yego none izo ngingo rero ziko zirafatwa ugiye kuraba bya CAC byo ruvuze u Rwanda rukwiye kuja inyuma rugasubira rukicara kisuzuma rukaja mu ciro rukiraba neza aba bantu ariko baduhora iki ni hehe tuteko turatunganya ibintu neza none woja kuyobora ivyo bihugu byose harimwe n'igihugu ca Kongo kivuga yuko wagize agression kacinjiramwo uri kuragitera hanyuma hari igihugu kindi imbibe zugaye kuri mu bana mubi none boreka kuvuga bati uyu muntu twebwe muramuraba neza murabe ko akwije ivyangombwa byo kuba umurongozi mwiza sivyo ivyo baravyigaho kamene kare kubivuga u Rwanda babe Kongo no Burundi bakayivuga ntibisane kandi influence ibihugu bisigaye ugiye kuraba muri Nations Unies ntuze kongerutse kwinjira mu kanama k'umutekano kayi umutekano kw'isi yose urumva u Rwanda nabone rwari rwagwaye bavuga ati Kongo ntijemo none ko rwagwaye ntirutsinde Kongo ikajyayo naho rero bandi uhungire bakwiye kwicara
bakaraba mu maso Kagame bati muze uko tubona ibintu birakomeye hari ibintu hari urubuga turiko turakubitirwako twe turatsinda kubera twebwe ibyo ingene urugamba rupanze intumbero yaduhaye si nziza foko duhindura kuko muri ico gihe urumva hazogera igihe usanga rimwe na rimwe kenshi usange birashika cyo usange rurigonye nibibaza no kwa rezo ngingo abo bantu bose bagoma bavuga turwanda niki nambere zo kumva umunyamakuru w'umunyakanada nibagize naryiwe yari karatanga raporo y'amatohoza yagize ku Rwanda n'ivyo gwakoreye muri Kongo ibintu biteye ubwoba ivyo byose n'ibintu biganisha kwankiriza u Rwanda no kwerekana mu maso y'amakungu za CPI ndavuga ati no harabaye gufata ku nguvu guhohotera abakenyezi abwicanyi ndengera butungane ibinogo rusanga twavumbuye bimeze kunuku tuvyegeka ku Rwanda n'umunyakanada kazi sinamwibutse neza ugaca wongera ko ivy'uyu munsi bya CBN CBN urabona nayo yasohoye intuze raporo yivuga ati u Rwanda bimeze kunuku warateye Kongo kandi abasirikare baraguyeyo yego bari nayo mwaze ko banakunda kuvuga ko ata muntu wayo ariyo yego kandi batanu nuwagiye badashobora gupfa bobo wumva bo bagwana amaraso yarakamye ntibapfa ariko sinibaza ko kurubwa rw'intambara bojyayo ngo buri muntu numwe ngutakaza biragoye mugabo urabona amaraporo bariko baratanga ayo yose aza yerekana amakenga ku makungu bashobora kugira ku Rwanda rero ntihage mu rupfu n'imfane ngo bavuye ngo n'u Rwanda n'Uburundi ngo ni Kongo n'Uburundi bavuze ngo ntituje muri CEAC ahubwo rero nimba atacu bari kwiyagiriza bari kugumamwe bakarugofera ariyo bari bakagofera burya n'ubundi ntambara ntwigwana uri nyuma bakagofera ariyo bari bakavuga ati muraturenganije yego ntitumuronse ikiringo sivyo muga twe tugumyemwe n'imiburi nimba muzotuvunjira tugatwara bibiri ntavyo nzi muga reka tuguma duprove no arasubira bra ingene twe turenganije nivyo muri ko muratwagiriza tubibereke ko muri ko mukoresha rero kwivumbura rero ni ngingo y'ukwiyotsa yo kwiyotsa icyaha ubwo se gushaka kwereka abaturage cyangwa abanyagihugu ko bo bari mu kuri ahubwo abarongozi ba CEAC cyangwa se bari muri CEAC ariko barashaka kubarenganya oya none uravye ibihugu igihugu twani Guinea Equatoriale ukaya ibihugu birimwo za Cameroon za Gabon ni ibihugu financièrement bipanze neza bihagaze neza eske inyungu bifise nka Guinea Equatoriale sivyo yego tuyifitiye n'abanyagihugu barashika miliyoni n'imazibiri igihugu cyose ni gitunzi birenze cyane uriko uravuga yuko inyungu cobakeho kirabonera mu gusitanira intebe y'uburongozi bwa CEAC banigana no Rwanda banongeje k'abanyarwanda yuko ari kamwe mu tunama cyangwa se mu masosiyete akora nabi atabikorwa byiza afise ari mpamvu Rwanda rwafashe ingingo yo kuvamwo niko Olivier Nduhungirehe yavuze iryo jambo ariko honorable Uwizeyimana Evode yongeza muri iryo jambo aravuga ati jewe yabari na Jehoho nari kuvuga ko arico kigo gikora nabi ariyo community ya mbere ikora nabi muri Afrika reka nakubwiye timba navuyemo kera TV yakureje imvugo ngo mbabarira amatwi ngo ndetse gukoresha imvugo mbabarira amatwi Evode ugiye kuraba ivyo yashikirije yabiropoye muri discours Kagame yavuze ngira ngo ariko aravuga impamvu bavuye hariya babonye ko yagira kuramo utuntu yatoyemo yogeramwo ni juste guhindura amajambo gusa hanyuma ukavuga bya bindi nyene mugabo sino nta nyungu n'imwe irimo yo kuvuga ngo barungutse kubera bavuyemo mu gihe bariko bahanira kwitwara none iyo nyungu ibonetse ubu kubera ubwo butegetsi ubwo burongozi bwa CEAC babubuze ntibari babonye inyungu zo kutaba muri CEAC hakiri kare ngira ngo bashaka kwitwara kugira ngo bace bahindura bayishire ku murongo ibyo ni bimwe bihendwa abana ngo nyokuru n'umugore ibyo sivyo oya sivyo mu bisanzwe wumva hari abantu ushobora batsindwa muga adashobora kwemera ko ingene atsinda adashobora kuvuga ko yatsinze yamarondera ingene akubwira ati genda bigize kubera iki mugabo ugiye kubiraba guhiganirwa ikibanza ukakibura ugaca uvuga ngo mbere ngo ndanabivuyemo ngo niho nungutse aho ku muntu aciye ubwenge sivyo navyo utahura oya
ntibikunda oya ntavyo tahura dufate iturufu y'u Rwanda y'u Burundi na Kongo ku banyarwanda mu bintu byinshi canke se mu bintu biba mu karere biba ku Rwanda kwizofata ibihe byose Apotre canke bakwiye kuyihindura bakore gute ubona kubwa hakwiye iki bo ubwa mbere ho urumva ico Kongo bapfa n'u Rwanda kirazwi ico Burundi bupfa n'u Rwanda kirazwi sivyo muri ivyo bintu ko bizwi u Rwanda ntigora bingene rubikemura ugatunganya ku ruhande rwako ugasigara uvuga ngo turavuga ati murabona bimwe twahora dupfa twebwe twaravyikuye sivyo ubu hasigaye mwebwe mugabo ngivuga ati oya mwe tubane mugabo tubana n'ubundi mwebwe nkifisi ibyanyu canke ngomba gusahura ibyanyu muteza nkigira uko nshatse fugato ya kuko ngivuga ati M23 yaranteye n'u Rwanda rwanteye n'u Rwanda uravyumva sivyo uburundi bati kude tarabaye muri 2015 abayiteguye n'u Rwanda n'ikimenyamenya baciye birukayo no kubatanga rwanda duhabo bantu hanyuma twebwe urabe ko twugura imipaka twibanira amahoro ndi byarase none ugomba kubirika abantu bose ariko bo kwama baseda we ntuseda ukirura kimwe ubwo u Rwanda ntushobora kubihomberamwe hamwe bwo seda muri ivyo bintu yaba kuri M23 yaba no kuri no gutanga abo bantu bakoze kudeta ngewe ico nibaza nuko rwagiye runyegeza cyane uruhara rwago muri ivyo byose biriko biraba n'ibyabaye bavuga bati rero hamwe tworekura aba bantu barashobora gushika bamena amabanga bakavuga bati twebwe twakoze ibi u Rwanda rwadufashije ibi nibi wari usanga rero bya bindi bavuze bibaye bibi gusumba ibyo Burundi bwari buze ahubwo no mu bantu bacugomba kabana nako bavuga ati nanje hamwe no kwemera ko ari yo ndi no kuvuga ibi binogo rusanga by'abantu bapfuye baje ku mutwe ibihumbi n'ibihumbi y'abakongo mande bapfuye bafashwe ku abagore bafashwe ku nguvu ibintu byasahuwe no kuvuga byose bishaje ku gatwe kacu kandi usanga rero ushobora ati twende turi sibyo abantu bumva bafise ivyemezo vyinshi amaproof berekana bati ni wewe rero muri ico gihe nibaza yuko je ndagwanya cyane ingene abantu baza kwicana bakazorohira ibwa nyuma kwicara bakaganira kubera iki batoganira kare ikibazo hikivyuka ntibabandanye basesa amaraso y'abantu hako uja kuganira mu nyuma inganda zaramaze gutikira ako ni yantambara y'intare nyene ahibereye ibyatsi aribyo bihatikirira ni izo ngorane kuko impera ni imperuka ntawe uzonesha uwundi muri ibi mu by'imibano muza azogumiwe mugabe ingene babana bizoherera ku ntebe y'ibiganiro ku ntebe y'ibiganiro akora ki batohaganira kare amadega sova wataba menshi uko yaramaze kuba menshi kuri ki batoganira kare mugabo ntibagomba bongera ikibi mu kindi kandi babona ko n'ubundi bizorangirira ku meza y'ibiganiro kuri u Rwanda tuvuga ati ubu rero ngo turondere umuhuza nimba twetwe n'u Burundi byanse ko twiyumvikanira nimba twe nako tutovyumvikanira jewe nemere responsibility nayo Kongo ndayagiriza ibyo ashobora kuyagiriza cyangwa ndabwaga Burundi bwagiriza icyo ndagomba kubwagiriza mugabo izi souffrance ahagahinda n'ubwicanyi buri mu bene gihugu bacu gahagarara ega niyo nzara tuvugira hirya no hino haraho yogabanuka kuko haraho hubaho guhana ibintu byo bintu bigahagarara Apotre tuvuge ko kuba u Rwanda rugiye kuva muri CEAC ndanasozera none ikibazo ni kimwe uruvuga yuko ruvuyemo ataco ruhomvye nta na kimwe ruhomvye none kuba ruvuye muri CEAC ubwo basagasuzugura kuba ruvuye muri CEAC bihomvye iki ihomvye umumambere nese umumambere abuze mu kintu muri societe Apotre nta gihombo kiba kiri none gutaramugwa mu bandi bagabo bahagucira umukenge wowe niwe atacu ubuhomvye uyitaramuweho n'ibindi utaramuwe n'ibindi ako kandi ko nango bamaze hubwo nimba koko bavuga ibyo bavuga ku Rwanda n'u Burundi na Kongo aribo babigizemo uruhara nibibera muri Kongo cyangwa se ari uko bimeze rero nibemere yuko diplomasi y'u Burundi ya Kongo yanesheje u Rwanda aho niho nashaka kubaza niho kana nashaka kubaza byumvikana tuvuye ko amakungu yatangiye kubona kuri Kongo nico bisobanura Apotre kubwira kubera hari igihe umuntu ashobora gusesa n'igihe umuntu ashobora kubogora atarasesa mu buryo burengeje abanyarwanda nk'ubo nabo bakora iki ibyizigiro biracariho
kuko nubwo twokwankana gute ntawe uzigera yimura uwundi oya mugabo u Rwanda rubandanije rugira imibano mibi n'abindi bihugu yego ruriko rukondana abene gihugu bako kuko abandi bo nta kibazo bafise oya ibihugu none ibihugu vyagendanira na 11 bizgaye bisigaye bigendanira ari 10 binafashanya mu giterambere cyo kimwe none 10 na kimwe se cyo kimwe none wumva bimeze kamwe n'ubusa ni iryazina ry'umurundi biragoye nibaza yuko abantu bagiye kuraba neza yabeshi bakoze reka turindire turabe ibizokurikira hagati y'u Rwanda na CAC cyangwa se n'Uburundi na Kongo muri rusangi abo twizera ko byoba byiza habaye kumvikana hagati ya bino bihugu bitatu ndetse na CAC kaba u Rwanda rwose birango byo bari byiza cyane niko Apotre abibona nanje umuryango wagutse niho sawa